yaratwimanye 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 Yesu yaratwimanye mu mihanda tugenda yaratwimanye turajyama tukavyuka yaratwimanye n'intwari ku rugamba yaratwimanye babwire bose bavyumve yaratwimanye bararoga bakananirwa yaratwimanye baradutega tukabisimba yaratwimanye 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 isi yose ibimenye yaratwimanye. Wow. Umuntu wese yamenye Imana dukora nk'abazopfeje. Yego. Kuko ubaho mu buzima uzi yuko uyu munsi ndabaho cankwe ndataha kandi gupfa ni inyungu ku mukristo kandi ni inyungu no ku Mana iyo upfuye ugororotse. Iyo ndirimbo Amen Pigania Jena yaje bangongeye mu kinama narindi nkuko nisanze ndi hagati y'imodoka zibiri ntokubwira ingene nakorotse narindi ku moto ico gihe ndiko ndava gusenga reka kamumengo ndi kwikinge ndiko nisanze hagati y'imodoka zibiri ubwo nyene bamvyisa ko n'abantu bayintoreye nukuri Imana bahezagire nta ni telefone yanje bakuyemo nari kintu na kimwe rero numva yandirimbira amanutse Amen Pigania Yesu Amen Pigania Yesu amekubali kuacha yote sababu yangu. Wow. Shalom 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 aho muri hose twizera yuko mumeze neza muri bwa buntu tugirirwa n'uhoraho turashima tumeze neza nizera yuko namwe ari uko bimeze. Subscribing ngaho kuri Ndufacom TV kugira uzohere w'ibero wa mbere wironkera ibintu vy'akarorero ibintu vy'amateka nka bino kubera ko ibiganiro nka bino atanahandi uwo bisanga. Prince Keys niwe ari behind the camera ku masanamu adasanzwe ariko n'ubundi nyuma mwijwi mukunda hari Mungu wanyu ndi kuri yo Leonce the Sun also known as Diko. Twakiriye umushitsi witeka n'umuririmbyi akongera akaba umukozi w'Imana kubera ko aho hantu biba bihegereye yamara numwe mu bantu mushobora kuyaga akagira ikintu gusigiye cyane muri ibi nabiriya mu bijanye n'inyigisho rusangi ingo imibano n'imiryango hafi aho turabakiriye. Murakoze cyane. Arakarimbo kera kwa turimba muri Sunday school kavuga ngo turabakiriye urakaza abamarayika nabo bazobakira mwemenga mwakaririmbo kundi kuntu twe twakaririmbo kundi kuntu twagiye turabakiriye mwebwe mwaririmba gute twe twakaririmba turabakiriye mwizina rya Yesu abamarayika babakandakire mukunda kukaririmbira abashitsi iyo baje twakaririmbira abashitsi aho rero hari muri Sunday school Sunday school kumbe nawe uraciye muri Sunday school agakiza n'akakera cyangwa twiruka kugira tuzosigane kubwo bwami urabisaziyemo nawe kumbe basha ubu aho ngeze Yesu azabifashemo ndabiramirizemo mpaka mpfuye. Wow. Ntusubire inyuma ntusubiza amaso inyuma ntuhindukire ngo be nka mukaroti yahindukiye ngo babaye inkingi y'umuntu. Paulo ni wakunda ko yavuze ngo nifuza gukora iciza ariko ikibi kikanyitanga imbere rero natwe twaharanira gushika mu bwami bw'Imana. Yego. Kora ibigororotse kugira ngo tuzoshike. Nuko nyine Satani nawe abari ngaho mpande yawe. Kuko urabizi muri Yobu ni bavuga ngo iyo abana b'Imana bashengeye Satani nawe ashengerana nabo nasigara inyuma barinjirana n'indani. Yego. Haje bari nuko bimeze ndakwakiriye cyane unidondora abantu badukurikiranye. Murakoze cyane sanzwe ndibaza musanzwe munze sijya mbere. Yego bamwe barakuzi ariko n'abandi bantu bashasha ngo badukurikiranye bakuma biyongera ni byiza cyane. Yego. Ku mazina nitwa Jacqueline Niyosaba official. Nako kariko Yesu. Ako kariko kumbuka bakamenye. Kuri YouTube kariko. Yego. Ndabaramukije cyane
kandi ndabaramukije ndabakunda mwami Yesu abampezagirire. Amen. Ndavuze ngo amen inshuro indwi mu kibanza cabo bahezagirwe aho bari hose mu tuntu n'utundi canke mu byo bakwiye kumenya kuri wewe. Navuze yuko uri umuririmbyi naho navuze n'ibindi uragukiwe cyane mugabo twivugire kuri kino cy'uburirimbyi sivyo. Tuvuze uburirimbyi buryo umuririmbyi ni n'umukozi w'Imana mu gihe aririmba ivyubaka abantu mu gihe aririmba ijambo ry'Imana. Bino bintu wabitanguye ryari? Ibintu natanguye kuririmba je kera. Numva si kera hiwanje nyene. Natanguye kuririmba ndaririmba mu ma eglise. Haragera hano rero ntangura no kuririmba izo ku giti ciwanje. Muri 2024 niyo natanguye gushira ku indirimbo ya mbere. Hari mengo mu kwezi kw'icenda. Wow. Sikera cyane mugabo. Sikera. Ni Misiri kiracamwe gusura uracara umuririmbyi amota ubushasha. Utanguye vuba ariko ibikorwa bya biramaze kugera hatari hake. Kino gikundiro ugikesha ikibibaza ko cyo bacazananye. Iki gikundiro ndagikesha Imana. Imana niyo ngo Imana niyo ituma bikunda. Kandi ikintu cyose iyo gihagarariwe n'Imana, Imana ukayishira imbere utitaye ku bari hafi yawe bogufasha. Imana yonyine niye igeze igikorwa cayo kure. Ntagiye kure warabonye ko na mw'iyi ndirimbo mperuka gushira ko harimo ngo bamwe bizigiye imikogote n'amafarasi ariko twe twizigiye Imana rurema. Yavuze kugenda ntutinye. Ufite n'imigenderanire ingana gute n'Imana ku rugero rwo kuyizera ku rugero runganuka? Ubundi nta muntu n'umwe abaho atari umugambi w'Imana kandi imigenderanire yanje n'Imana hanini ndayishima kuko iyo nsenze irumva isengesho ryanje. Nico kisha kinyemeza ko imigenderanire yanje n'Imana iyo ndayisavye ikintu kikaba nizera yuko ko Imana iba yumvise gusenga kwanje. Imigenderanire yanje rero n'Imana ndayihamya ndumva ko atamana ntaje kandi nta nico nogerako. Yego. Niyo mpamvu ikintu cyose nshira Imana imbere. Kabisa. Ubu tuvugana rero wamaze gusohora indirimbo imwe mu ndirimbo irikira nabikora muri nyinshi bagiye urasohora ziya nazo tugarukako. Reka twivugire kuri iyi indirimbo yawe wayise gute hanyuma abantu bashobora kuyisanga he? Murakoze igikorwa mperuka gushirako ni indirimbo nise yaratwimanye. Yaratwimanye. Unashaka kuyiraba nanyarukire kuri YouTube ya Jacqueline Niyosaba official. Nukuri ndabasavye mu following ndabakunda abantu banje mu following mushigikire ni wabona ikubatse ushobore kuyisangiza n'abandi nabo nibubake kuko ubyumvirije harimo amajambo y'inkora mutima meza kuko nitwumva keshi ciyo ndiko ndumva indirimbo sinomva umudiho cankwe ntoramo ya majambo ejo ni yamfasha. Wow. Rero kandi niyumva hariho n'iciyumviro yoterera commentaire zabo ndazikeneye. Ndazikeneye cyane kuko barashobora kumbwira commentaire ugasanga ndahinduye aho nabigenje nabi nkaca mpindura ari ciza ari kibi ni mumbwire. Yego. Ndashobora kuba nayanditse nabi hariho bakuru banje babimenyereye mu vy'indirimbo baze baradufasha baze baratubwira daho wakoze nabi kugira wikosore. Umuntu agukosoye ubwo niho wapfusha vora? Sishavura. Hari abantu badakunda gukosoka cava ngo ngo uranyinjiriye ngo je ngivyo nkora ndabizi. Ndakunda umuntu amanura wamanuye mu bugwa neza numva nyene ahubwo nca ndanakugira umugenzi. Kabisa. Numva imbere yuko ngira ikindi kintu mvuze uturimbire ko gatoya. Ndakunda iyo umuririmbyi akoze igikorwa yanakiririmba ukumva ni wakiza. No munsi sinza kugora handi twahurenda kugora cyane ariko sino kukugora. Uturimbire ku karofre yaka yaratwimanye. Yaratwimanye, yaratwimanye, yaratwimanye Yesu, yaratwimanye mu mihanda tugenda, yaratwimanye turajyama tukavyuka, yaratwimanye
n'intwari ku rugamba yaratwimanye, babwire bose babyumve yaratwimanye, bararoga bakananirwa yaratwimanye, baradutega tukabisimba yaratwimanye, 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 isi yose ibimenye yaratwimanye. Wow. Bararoga tugasimba, baradutega bararoga bakananirwa, badutega tukabisimba ku bwa Yesu. Yego. Mu mihanda tugenda mu mabarabara, nabivuze mu mihanda, bakaduha amashano tukayaruka bikanka, bikareka mu mihanda amasanganya, nkaje nihereka amasanganya yambaye ko vuba Yesu akayandenganisha. Niyo mpamvu navuze ngo mu mihanda tugenda tuvyuka tutazi icyo duhura navyo, ariko ku bwa ryasengesho n'Imana itubereye maso, tukagenda bamwe bakahagwa tukarengana. Niko bimeze. Ebana, ino ndirimbo umuntu ayumvirije ko menga irimwo umuntu ariko arayumva menga irimwo ibishinga nayo byinshi. Uwo menga wayanditse uri mu bindi bihe. Ni vyakubaye ko canke nivyo wasoromye mu bantu? Kenshi je ndiko ndakora indirimbo, nandika ngira sindigera nandika indirimbo ndabiye ku bantu. Mu ndirimbo fise maze gushira kuri YouTube indirimbo ni 10. Nta ndirimbo nimwe kenshi ziza gukora, zimwe n'amashimwe y'ivyo Yesu yankoreye, ziza gukora kuri jewe nyene, zaba iz'amashimwe, zaba izo mu bihe bitameze neza. Ubundi umuririmbyi wese barabizi, ibihe byose bivanye uhagazemwo ukuramwo indirimbo. Rero nje kenshi nkunda kuvuga bijanye n'ivyo wanje, hariho n'ibindi mba mbona hanze aho tubaye. Ugaca usanga uregeranije na y'amajambo dusoma mwajya ngo bamwe bizigiye imikogote n'amafarasi. Urazi ko ari ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, Zaburi ya 20. Yego. Kamana umurongo w'indwi guca. Umurongo sindawibuka muganibuka ko biri muri Zaburi. Zaburi ya 20 ngo umurongo w'indwi. Yego. Niho bavuga ngo bamwe bizigiye imikogote n'amafarasi, abandi bizigiye ibigirwamana, ariko twe twizigiye Imana rurema. Jero nahise ndenza ko tiyavuze genda ntutinye. Uribuka ko yabwiye Gidiyoni, oti Gidiyoni genda uko imbaraga zawe zingana. Wow. We nawe uca wigira kabisa nk'uwoga mu kirenge. Ibikorwa uri kurakora byo gukorera Imana, wifuza yuko wozotabaruka vyarageze? Kuko kino kintu abantu ntibakunda kukivuga, mugani nimba turi hano nuko hari abahigeze batagihari, ariko kandi nimba turi hano nuko hari n'abandi bazozana nakwe tudahari. Bisigura ngo tukwiye kwemanga yuko urupfu rubaho kandi bizoshika nakwe tukataha nkuko abandi batashe. Wifuza yuko igihe je wowe utagihari ukaba ufise amaso yo kugaruka kuraba ivyo wakoze, wozoraba warakoze ibintu bimeze gute? Twebwe mu bisanzwe nk'abakristo, umuntu wese yamenye Imana, dukora nk'abazopfeje. Yego. Kuko ubaho mu buzima uzi yuko uyu munsi ndabaho cankwe ndataha, kandi gupfa ni inyungu ku mukristo, kandi ni inyungu no ku Mana. Iyo upfuye ugororotse nivyo duharanira. Rero muri iyi mirimo ndiko ndakorera Imana, je mu bisanzwe nashatse nariyumviriye ijwi ryanje ryogera kure, kugira mbwira abantu ko Yesu agira neza, kugira mbwira abantu nubwo uba wihebuye ko ejo bushobora guca. Ntabwo nari kuronka podium mpagarara ko ngo ndabivuge diko, ntabyo ntivyari no gukunda. Ariko nimba Imana yabonye ibanga nshizemo, niko kumpinga bire nanje nkaca ndabicisha mu kuririmba. Yumvise indirimbo rero biragera kure. Rero uko ndavyifuza, numva nifuza yuko ibi bikorwa byogera kure, kandi nkabandanya. Ubiravye ndiko ndakora kandi nkora ndumwe, ndiko mupfuduko diko. Hajye uri umwe ne byose niwe wigwana. Indirimbo 10. Kwanza mfise indirimbo 10, ndafise indirimbo 11. Ari audio na video. Umwaka ni nk'umwaka umwe. Hajye ukora audio na video gacugira ko. Mubu rero kuri YouTube hari indirimbo 10. Urumva uba wapambanye. Je sindaba ngo ejo nzo
ejo nzogiki ejo nzambara ejo nzogira gute ubundi dukora nk'abazopfezo basi dusige inkuru dusige inkuru ku musozi hahandi inkuru nziza niwe yavuze ngo gupfa si bibi ni gupfa nabi yego yari nyakubahwa Petero nkuru nziza yigiriye rero rirya jambo urikoresheje nanje numva umengo nosiga ikintu kinini kizosigara kirayafasha abazoba bari nyuma zanje cyangwa abana bazovuka ryari bazoshobora kubona ibi bavuga ati iyi ndirimbo uyu muntu yaririmbye iranyubatse kuko nanje yari indirimbo numva zikanyubaka ndi ahantu habi rero nico nipfuza esha umuntu yashigikira kweri ashigikire numve ko Jeffise mu mutwe wanje habogaboga indirimbo nyinshi kandi ntanguye kwandika indirimbo ndayimatse umunsi umwe urahagije wanditse indirimbo ugaca uyimara ndahejeje urazi ko ndayikora benshi barambaza Jackie we ko tukubona mu buzima bwishi uri muri ibi uri ngaha ku isoko wirigwaho none windirimbo uzandikira cyangwa n'umuntu akwandikira jewe indirimbo ningabire yawe kabisa uzumva bishunguruza kumva biraje yasha birimanukira byo byonyine urabizi sinzi ko ico gihe ijya ndirimbo amenipigania meruka gushira ijya ndirimbo amenipigania jena yaje bangongeye mu kinama narindi nkuko nisanze ndi hagati y'imodoka zibiri no kubwira ingene nakorotse narindi ku motisho gende ko ndava gusenga reka kamumengo nari ndi kwikingeye diko nisanze hagati y'imodoka zibiri ubwo nyene bambyisa ko n'abantu bayintoreye nukuri Imana bayizakire nta ni telefone nje bakwemo nari kintu na kimwe rero numva yandirimbira amanutse amenipigania Yesu amekubali kuacha yote sababu yangu yamanutse uko nyene mu Giswahili yaziye hajya nyene cyane washitse muhira aho nyene nca numva bakakuma baza madame story pore wumva umerewe gute wa undaka kumaza umwe yaraje kunteza isanganya ndakwinginze umbabarire sinabishura je numva indirimbo iguma izana n'ibitero byose ndongera ndurira nca ndataha gusa nakomeje kujukumira ngeze muhira bwa bundi nari mpfuye ya ndirimbo nahise ndayitwara muri studio ni birebire bya bintu n'ibintu byawe ariko nuno tuba twakiriye no kuba bimeze abantu bitega ko ushobora kubaha yindi ndirimbo no mwaka kubera umwaka uracari hagufi imbere nyuma yuko bazaba baravyiba kayikunda turaza no kwipininga mu kino kiganiro hasi babirabe niyo comment ya mbere itangura ariko bitega yuko uzohava ubaha kandi karirimbo cyane nanamezi angaha zohera abemereye kandi wari dusezeraniye kuri ijya nubwo kweri kwavugiye ahandi hantu atara uravuga ati je vuba nzozana ibindi bikorwa kandi warabonye ko nayizanye warayizanye ndibuka inyuma ya hajya we duherukana gukorerana ikiganiro narazanye abera ni mureme abera vuba niyo Yesu kandi ndabashimira nukuri ukungane yaduze mwarakoze Imana ibahezagira kandi niye yaratwimanye ndabashimira umuntu wese ariko arakora nawe Imana imusubirize asha icyo asaba uhoraho Imana ikimumpera Imana nkorera yumva isengesho ry'umuntu wese ariko arakurikirana imirimo yanje asha indoto ziwe uhoraho azishigikire